abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Mukunze kubona ibihugu vyinshi vyo kw'isi buri mwaka bitangaza ibintu bishasha vy'agaciro vyabonetse mu gihugu. Niho uyu munsi nabazanira amahoteli agera kuri 10 ya mbere meza mu gihugu c'u Burundi, esa naho urumbirwa n'abantu benshi abavuye hanze y'igihugu ndetse n'amanama atandukanye abagiriye kubera mu gihugu. Benshi mukunze kubona bibaza bati bega niyahe hotel ihurumbirwa n'abantu benshi, niyahe hotel ifise ivyangombwa bikwiye, niyahe hotel ishobora kubironka amafaranga menshi buri mwaka. Ivyo vyose mukavyibaza mukabiburira inyishu. Uyu munsi niho naje ndavye benshi bagumye babisaba, ndavuga ati reka ndabibategurire. Mushobora kwibaza muti mbega ihoteli kwije ivyangombwa ibifise ivyahe bintu? No munsi ngiye kukwereka ibintu hotel yikwije ishobora kubifise. Icambere na mbere, hotel kugira yitwe hotel yikwije ibifise niburiburi ascenseur zigera ku 8, ikagira icumba gipima imetero 2 kuri 2, ikagira igitanda gikwiye kandi citeka, ikagira wifi mu cumba, ikagira television na telefone publique. Muri ico cumba nyene kikaba gifise coffre-fort, kandi muri iyo hotel ikongera ikagira pharmacie. Ivyo nivyo bintu biranga hotel iba yikwije. Mu gihugu cacu c'u Burundi n'amahoteli make afise n'iniburiburi ibintu bitanu muri ivyo. Tudatinze uyu munsi turahera ku mwanya wa 10 tuja ku mwanya wa mbere mu mahoteli ya mbere mu 2025 yavuzwe ko ariyo 10 ya mbere meza. Turahera ku mwanya wa 10, aho ku mwanya wa 10 tuhasanga ihoteli izwi cane nka Burundi Palace Boutique. Iyo akaba ari hoteli imwe mu mahoteli menshi yo mu Burundi meza cane. Iyo hoteli ikaba iherereye mu gisagara ca Bujumbura, ikaba iri kwibarabara rya Boulevard de l'Iprona. Ushobora kuba utahazi neza, iyi ni inyubako irabana cane na hoteli izwi cane nka Novotel, cankwe uvuye kuri Place de l'Indépendance werekeza kuri Kotebu. Yakaba ari hoteli ifise ubwiza buhebuje, mu vyumba vyayo bikaba ari vyumba bisharije, akaba ari ihoteli ikunda kugenderwa n'abantu benshi. Turagenda ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 hakaba haza hoteli izwi cane nka Hotel Club du Lac Tanganyika. Iyo nayo akaba ari imwe mu mahoteli ifise ivyangombwa bikwiye, akaba ari imwe mu mahoteli ikunze kugenderwa cane n'abanyamahanga. Akaba ari hoteli iherereye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ikaba iri muri quartier izwi cane nka Kajaga. Iyo akaba ari imwe mu mahoteli akunzwe kubagirirwamwo inama zitandukanye kandi zikomeye. Turagenda ku mwanya ugira 8. Ku mwanya w'8 turahasanga hotel izwi cane nka Marita Hotel. Iyi nayo akaba ari imwe mu mahoteli yibitseho ubwiza buhebuje, akaba ari hotel ifise jardin iteye igomwe benshi bakunze no kuba bifotorezamwo. Iyi ni hotel ifise uburebure budasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba ari imwe mu mahoteli nayo igenderwa n'ingenzi nyinshi mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda ku mwanya ugira 7. Ku mwanya w'7 turahasanga hotel izwi cane nka Hotel Bel Air Residence. Iyi Hotel Bel Air Residence ikaba ari imwe mu mahoteli avugwa cane mu gihugu cacu c'u Burundi, akunzwe kandi yibitseho nayo ubwiza buhebuje.
akaba ari imwe mu mahoteli afise ivyangombwa bikwiye, akaba ari hoteli ifise piscine nziza cane kandi ikagira n'amatara menshi. Iyo yatse ushobora kwibaza uri kure, ushobora kwibaza ko atari no mu Burundi. Hotel Residence akaba ari imwe mu mahoteli yinjiza amafaranga menshi mvamakungu, ikaba ikunzwe no kuvugwa mu bihugu bitandukanye ko ariyo hoteli ifise piscine zihebuje mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagenda ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga hoteli izwi cyane nka Dolce Vita Hotel. Hotel Dolce Vita akaba iherereye i Bujumbura, neza neza ikabiri muri quartier izwi cyane nka Kiriri. Iyo hotel ikaba nayo ari imwe mu mahoteli afise ubwiza buhebuje. Benshi mu makrasma yagiye araba bagiye bavuga ko iyo hotel ariyo yoba ariyo hotel ya mbere, ariko uyu mwaka wa 2025 siko bimeze. Hotel Dolce Vita Hotel kabije ku mwanya ugira gatandatu, akaba ari imwe mu mahoteli meza cane afise jardin y'agahebuza, piscine zirenze urugero, ikabigira n'ingenzi zitandukanye zikunze kuba zizihurumbira. Tukaba twibuka ko ino Hotel Dolce Vita Hotel yigeze kuba mu mahoteli 10 ya mbere muri East Africa meza arenze urugero, aho iyo hotel yagize ingenzi zitandukanye baza bagana u Burundi, bikaba vyarateye ishema igihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagenda ku mwanya wa gatanu. Imbere yuko tubandana ku mwanya wa gatanu, twibutsa bashasha baje kuri no YouTube yacu kugira subscribe canke s'abone, mugatanga iciyumviro muri commentaire cyangwa mugashobora kubaza izo dushobora kubaronderera. Murashobora gushirako like mukongera mukabisangiza n'inshuti zanyu. Je muri ko murabana nitwa Ilbe Gomez. Turabandana ku mwanya ugira gatanu. Ku mwanya ugira gatanu turasanga ihotel izwi cyane nka Hotel Panoramique. Iyo hotel ikaba ari imwe mu mahoteli akunzwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba ari hotel ifise uburebure buhebuje. Iyo hotel akaba ari imwe mu mahoteli yavuzwe ko ari imwe mu mahoteli meza cyane, akaba ari hoteli yibitseho ubwiza buhebuje. Hotel Panoramique ikaba ari imwe nayo mu mahoteli akunzwe kugenderwa n'ingenzi nyinshi cyane, akaba ari imwe mu mahoteli yinjiza amafaranga mvamakungu. Bikongera bikavugwa ko iyo hotel ifise mu bujakuzimu izindi nzu zigera kuri 2 kandi nazo zifise ubwiza buhebuje, aho iyo uyirimwo udashobora kwibaza ko uri muri kino gihugu cacu c'u Burundi, kiretse gutereje amaso kuri bimwe bisharije mu bujakuzimu bw'iyo hotel biranga imico n'imigenzo y'abarundi. Turagenda ku mwanya wa kane. Mwanya wa kane turasanga hotel izwi cyane nka Kanguru Hotel. Iyi hotel Kanguru Hotel ikaba ifise nayo ubwiza buhebuje, akaba ari imwe mu mahoteli yinjiza amafaranga mvamakungu menshi cyane, akaba ari imwe mu mahoteli afise jardin nziza cyane, ikaba ifise n'ibibanza abantu bifotorezamwo biteye igomwe. Turagenda ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga hotel yavuzwe cyane izwi nka Hotel Jerusalem, ikabiri mu gisagara ca Gitega. Iyo akaba ari hotel y'umugwizatunga azwi cyane nka Gasabe, akaba ari hoteli yavuzwe nayo ko ari imwe mu mahoteli ari no hagati mu gihugu meza cyane kandi yibitseho ubwiza buhebuje. Iyo hoteli ikaba bivugwa yuko uravye n'uburyo iteyemwo, eka ni hoteli y'agatangaza mu gihugu cacu c'u Burundi, aho ibihugu vyinshi vyagiye birayijija vyerekana ko atari yo mu Burundi, ariko ndakwemereye ko neza ko ari hoteli yo mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu gisagara ca Gitega.
turagenda ku mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri turahasanga hoteli iri nayo mu gisagara nyene ca Gitega. Iyo hoteli ikaba izwi cyane nka Matergo Hotel. Matergo Hotel akaba ari imwe mu mahoteli mashasha mu gihugu cacu c'u Burundi, meza cyane afise amakondisyo akwiye. Akaba ari hoteli yubatswe n'abamaseri bazwi cyane nka Bene Tereza. Akaba ari imwe mu mahoteli meza cyane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ino hoteli ikaba ifise ibibanza vyinshi bitandukanye bikwega ingenzi. Akaba ari imwe mu mahoteli uyicayemo udashobora kwemeza neza kuri mu gihugu cy'u Burundi, ariko ndakwemerera ko ari hoteli nziza cyane. Ikaba ifise bimwe mu bisabwa mu mahoteli bikwiye. Turagenda ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere urashobora kwibaza ni mbega ku mwanya wa mbere ni yahe hoteli nziza ifise ubwiza buhebuje cankwe ikwega ingenzi mu gihugu cacu ciza c'u Burundi? Ku mwanya wa mbere turahasanga ihoteli izwi cyane nka Kiriri Garden. Ihoteli Kiriri Garden akaba ari imwe mu mahoteli akunzwe cyane mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'ingenzi zihurumbira. Akaba ari ihoteli ifise amajardin meza cyane, amasale de conference meza cyane n'ibindi byinshi bitandukanye. Iyo akaba ari hoteli imwe mu mahoteli ya mbere mu gihugu c'u Burundi meza cyane. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira subscribe kuri no YouTube yacu, mugire like, mutange n'ivyiyumviro muri commentaire maze tuzobane ubukwikira. Je mwabanye nitwa Ibe Gomez, mukomeze kubana natwe. Ciao ciao.